numva umengo noduma mu mutwe numva ibintu biguma bisuma guma nkuga ngo ni ya nyuma ariko nkisanga guma ndazituma telefonera mama umubwira ko natavyiza yo bararyama ni bade after bade oya ntabwo ari karate sheri wawe mucunga n'umute ugoswe naho bamurigate kwisi hararyoshe harakana umwijuru ibiri kure byose bijya ari n'amaguru Mr DJ vuza yayindi byaryoshe nakuja handi icupa batwongera irindi n'amahoro imbaci y'uburundo yatwe Bakunzi ba Ndaye TV murakomeye umunsi twagendeye mu Ruziba aho twahuye na bafanzi ba Buja Flavor harimwo bakiriku ba SATV umwe murindire gato muraza kubibonera so kuri mikro mukaba muri kumwe na Monica irakoze nonga ndabatumira kugira subscribe like na share David let's go bite isawa murakomeye yego ndashimye ukabuba he panga umunyabugetse nyene mu Ruziba munyabugetse munyabugetse so numvise ngo uri umufanzi wande wa Double J boy killer kubera ko ukunda Double J je Double J ndamukunda nyene kubera ari akunda kurimba turimba nyene tw'urukundo nyene dufasha nyene abantu nyene baba bakundanye cyane cyane ni yihe ndirimbo y'ukunda cyane mu ndirimbo ndakunda ya ndirimbo yaririmbye kwiti kwiti ndayikunda bashaka kwituririmba tukayumva natwe tukaryoheka numva umengo noduma mu mutwe numva ibintu biguma bisuma guma nkuga ngo ni ya nyuma ariko nkisanga guma ndazituma telefonera mama umubwira ko natavyiza yo bararyama ni bade after bade oya ntabwo ari karate sheri wawe mucunga n'umute ugoswe naho bamurigate kwisi hararyoshe harakana umwijuru ibiri kure byose bijya ari n'amaguru Mr DJ vuza yayindi byaryoshe nakuja handi icupa batwongera irindi n'amahoro imbaci y'uburundo yatwebwe nitwifunga gejeje ngawa murakoze cyane mbona muzi kuririmba navyo nsize ko nene ivyo nyibiko biririmbanye usaje yasiguye anje kuririmba kwiti kwiti gisiguriki kwiti kwiti mwibaza Double J wayirimbye wavuze ko ukunda Double J ndamukunda ne gute tomenya ibintu akora nivyo agira none ega byose ntabyo nashobora kumenya ibyo byose akora gusa umustar kwera ashoboye Double J ndamufana gose na undi mustar wo gukunda mu kindi gihugu atari ngaha mu Burundi gusa mu Burundi nkunda Double J nta wundi ashaka kugira afanzi bako baragukurikirana ukamubwira na Double J yuko afise umufana ngaha mu Ruziba Double J akabanyumva ndabiza azombona azonyumva Double J ndamufana kandi ndamukunda cyane witwa je nitwa Kiriku Akiri kubera iki witaziriye Kiriku rero kugira ndagitazira iryo zina ni kubera ryanyoheye na mwene ryo ni kubera ibintu akora ari byiza byarangyoheye cyo gituma naciye ndagitazira kugira n'abantu bagene barari impamagara kugira nanje numve yuko no yamamara hose abo bantu bari guhamagara basanzwe barizi yuko witaziriye Kiriku barabizi yuko nitaziriye Kiriku Akiri none amazina yawe y'ukuri ni gute nitwa Nkeshimana Nestor uri umunyeshure ufite imyaka ingahe jewe ufite imyaka 16 kubera nyene ubuzima bugoye ishure ndaciye ndarita nkiri mutoya niga mu mwaka wa gatatu ni iki gituma ukunda Kiriku ni kubera ivyo akora ari byiza kandi bindyohera nico gituma je ndamukunda cyane bashaka kuturirimbira indirimbo imwe ya Kiriku kugira turabe kuri umufanzi wiwe by'ukuri indirimbo yiwe ya Kiriku Akiri ni rya BINUA mugongoni twerekera ingene ba BINUA nyene bakabinua kuno ba BINUA nyene BINUA mugongoni BINUA mugongoni BINUA katika BINUA BINUA bisiguri BINUA nyene ni guhenura nyene mu majambo make
guhenura umugongo. Guhenura umugongo. None kubera iki mu basani bose dufise ngaha anyu wahisemwo kiriko wakiri? Kubera nyene nabonye umenga aracari muto, abandi bose barandengeye. Kiriko akunda kugira kameze ukuntu sinzi wakaravye. Urashaka tugirira kugira uryohere abakunzi ba Ndaho TV? Yego me ndabishoboye. Binua. Tuna binua mugongo. Tuna binua. Aba mu guhereza hari akajambo akunda kuvuga ni yeye, urashaka kuvuga? Ni yeye. Kugira abone yuko uri umufanzi wiwe, vuga ni yeye. Ni yeye. Je nagushimye, urashaka kuntongoza numva ingene utongoza abantu. Janane naje naragushimye kweri. Ntongoza rero kugira ndyohe kugira nanje ndabe ko nokwemerera. Je mu majambo makeya, je kugira mbarire umuntu yuko ndamukunda. Ni kubera ndamanja nkamwitegereza ingendo yiwe na kamere yuko ntameze. Nico gituma jevye ndabimanza kubipima nkuko oye. Yabo usanga umengo ni bagwembe hariya mu barabara. Ugiye kumubara ikibazo cibaranyaruka kucemera. Mugabo ugasanga uzomuzanga hariya mwabakibase n'abakirahwata. Abakirahwata nabaki? N'abantu nyene bafise ububare nyene buvumye ngaho niyo usanga mbe n'abariyo bibereye. Okay, wavuze ngo ukunda umuntu ngene atambuka, ukunda umuntu atambuka gute? Ndakunda umuntu afise ingendo nziza, atari nk'ababandi umengo umubiri bawuroshe kugira bagende baremeza abanyagihugu baba bariko baragenda. None ingendo nziza ni yagute? Urashaka kuyitwereka? Ingendo nziza ni kugenda witonze nubwo ntoyibereka. Ni kugenda witonze kajya kwitonda nico kiranga umuntu. Oya inchishirizemo kugira ndabe yuko najewe no bandi muri abo bantu ukunda. Jewe ikuntu iyo ngendo kugenda nyene buhoro nyene ebana witonze bana kugenda nka babandi ibisusu terera hariya. Seke abantu bafite ibisusu nabukunda. Shabajya baragorana mu rugo. Cyangwa kuvuga ukonye kubera nanje ubona tagisusu mfise. Oya je nanje nk'ivyo nivyo mba nkeneye apana bijya bisusu mengo uri mu nzu rega arashobora no kukugaya kubera ababona yuko uri mutoyi kuriwe kandi abafise n'igisusu. Je ndakunda ingendo yawe shusho. Kandi ryaranyoheye cyane nashaka yuko twokundana. Murakoze cyane Kiriku. Murakoze kuryohera abariko barakuraba kandi nashaka ubabwire bavuge subscribe utumire na Kiriku kugira kubone kandi kujya bavuze kushaka kumenyekana agire subscribe. Hari nanje nabishaka yuko mwonamweka yuko nanje ndamufana cyane ubwa agire cabivuzeko. Mubwire rero gira Kiriku akiri ndagufana shaka kugira subscribe kuri Ndaho TV. Kiriku akiri ndagufana shaka ugire esperagiti kuri remiti. Subscribe. Subscribe. Murakoze Kiriku. Kandi Imana ibahezagire na Ndaho TV birabashimiye cyane. Murakoze cyane muzohore mutugendera. Mwe nimugira ikibazo imisi yose tuzokwamahana. Izina ry'iwanje ni Fofo Frere. Cyane umuziki ndundi. Je ikibazo mfise ni hagati ya Shani Queen na Natasha nindufana cyane. Ngerageje kuraba Shani Queen na Natasha. Je kweli ndafana sana Natasha. Kweli kumufana Natasha. Mpamvu ndamufana nuko ashigikira nyene Uburundi nawe nyene iyo mu izindi nuza akagenda niyo mu Rwanda numvise ko yari yaragiye nyene mu mahigano kandi yazanye n'agashimwe. Nico je ndamukundira kuko ahagararira Uburundi. Nshobora kumubwira bya bindi baravugana no mala bomba la robine. Oya kimwe gusa icyo noye mubwira ariko je ku mutima ndamukunda. Reko ndamukunda nk'abantu nk'abatwebwe usanga natwe tuba tugomba kugera kuri level yiwacu. Kandi imbere yo kugera kuri level yiwawe manza guca handi ukemera uzosanga. Giye nawo muri hip hop turazi ko harimo ibihangange byinshi nka Fabulous nka B-Face muri abo bose wemerana. Tugeze aho rero aho je no nshobora guhagarara sana nka kwishurira. Natwe tubwire kuko n'abakunzi ba Ndaho TV bashaka kucyumva ico nyene. Je bivanye muri jewe n'urukundo nkunda umuririmbyi wa hip hop
ndakunda cyane cyane Bface. Bface umukundira? Ndamukunda kuko ni umuntu avuga ukuraho kuri. Washaka gutusigurira neza? Ukugusiguriraho neza uko no kusigurira nuko Bface nubone ngo harabo yafaka ngo iki oya vraiment iyo ushaka yuko umwana atera imbere uramuhana kandi ukanamuhanura. Rero kuba yarafatse suko yabanga yashaka ko batera imbere, niyo mpamvu giye mvuga ati ndamukunda sana. Tukiri ngaho nyene uvuga yuko Bface yafaka iki? Urashobora kuba nka jewe urabona ndacyari muto hasi ndaja ngo nangure kuhagarara ngo nangure gutera nanje ivyo wanje amarapi biki none nkajya nkiri muto nyene ndafise bivuze yuko mfise no mutahe wo guhagarara neza nanje kuko ta mu manager mba mfise nkabagenda ufise nkatangura nkakora kugira yengere imbere neza yambonye kugira avuga ati yuko nawe ukeneye gutera imbere aragufaka akakubwira amakosa yawe yose kandi umuntu akubwira amakosa si mubi abagukunda imbere kandi aba nagukunda vraiment. Rero ashobora kumfaka nyene mugano je no bifata kumfaka ko niyo mvugo yiwacu twamenyeye gufaka nga abariko aragukosora kugira ejuzu bitore. Kandi ngidibaza bamwe ubu bariko barikosora kiretse nyene Fabifeke ni Fabifeke Fablove. Cha kuturirimbira akaririmbo kamwe mukunda cyane kwa Bface. Bface ndamukundira indirimbo nyinshi, la difference ni nyinshi sinona ziririmba zose ko abana nk'abatwebwe biragoye gufata indirimbo z'abandi ngo tuzigumize mu mutwe irifuye ko tuza turarondera iziwacu. Okay, mashobora kubwira abafanzi ba Ndaho TV bariko baraturaba mukabwira na Bface mukamutumira kugira subscribe. Turamuteye intege kweli cyane kwanza kugira ngo nawe tuze turamubona kuri TV tuganira nyene nkuko umwe muza kuba umvugishije ibisa nkuko je mfata yuko tuko turavugana nawe kuko arazana kumbona nyimba ija karambona mugandaze na mstar adashobora kuja kahana arumviriza ukungene bimeze akumva abafans ko bavuga. Je Bface ndamukunda sana vraiment. Turadutaramira mu site abajama kazabumva bazana ivya Fabilove tugaharira kuri ico kintu tukagihagarira ko cyane kubwo jewe namuntu yose nzanira ngo anyemeze naka nabone icakora cinzomwemera nabone ico yakoze kandi nawe nyene ndibaza yaratanze baramutanze gushika mu muziki naye mpamvu wene yoma yakiga kamenya hama akatanga ibintu. Murakoze cyane nkuko mwabibonye nongera ntumira Bface Mount Boy Akiriku mwabonye ko ino mufise abafanzi benshi kandi babatumira kuzoza murabatemberera kenshi nkuko mutemberera abandi. Murakoze cyane kuri mikro mukaba muri kumwe na Monica irakoze.